nagiye mu biyede naracumukuye kwe nakoze ikiyede kubera abantu bambere barambwira ati Topazi ngo urafise impano yo kuririmba ngo niwakora tukatwereka ese ngo tuzogufasha nja mu kiyede ndakora udupanya twanje ndagurisha impene ndagurisha ngo ngira nko indimba ngo ntazogera aho babona ko nshoboye bamfashe none nubu nta muntu numwe arigera mfashe kandi ndimba bavuga ngo imeze neza ngo ndiba mu amajambo meza banyumvira kweri cyane atari ngaha mu Burundi kweri ndabonye amagorwa agayemwe mu muziki aba diaspora boss muri heko mutaza ngo mufashe uyo mwana filime muri heko Topazi nuko je nanje nkenye filime bamwiyemese je no kuriye n'indirimbo nemwe kabisa kamungo nukuri no indirimbo ndafise audio mugabo clip yananiye prange byo kwiyemera yakuraniye gukora je clip yananiye gukora kubera bisaba uburyo bisaho umaze ko ni ipantaro bavuze ngo ipantaro ni 80,000 nanje ahantu mpanze ndari aswasari nazagura ipantaro ya 80,000 umaze cyo ndihikinzo mugabo jezi no guranda zambaye ntangorane ni funganye turindiriye umunsi wemeruka aho umwami Yesu azoza twika natwe ku mafari twifunga ivyo naba pastor bazobivugishwa je nta buryo mfise je nta buryo ndani mfise bware buyanye abantu barambira mwiste ngo uri n'impano niyo ko arizogufasha negashaka nari ku indirimbo tuvuga ndimbo nayo kwimeze nabi ndimbo mu Rwanda baraposti zirabona amaposti abantu banyandika muri commentaire ngo rizogufasha ya kabi nuba banyemereye ngenda nabishuze ngo urumva ngo je ndi ibintu vy'iwanje ngo vyishi mugabo akabananye bavuga ngaha mu Burundi ngo nta mpano dufise negashagira mu nego dufise impano twica amazosi twica amaboko dukora iki ko nakoze indirimbo Venera indirimbo nise Venera vraiment nka wewe ntiwayikunze dukora iki nimufashe impano arafukamye atakambye aba boss anafise imitahe muza n'ivyungu kamufashe uwo mwana arafise akaudio mugabo yabuze uburyo bwo gukora aka video je vraiment jewe umugambi nari mfise n'undi abatuye nuwo kumbwira ngo muzomfasha n'ubikaba birangiye Yes, we back again twongeye turagarutse ku yindi curo we back again twagarutse kuri Jafari TV so make sure ko amaze kuri subscribe ku channel yacu ya Jafari TV nabazaniye uno munsi nabazaniye iki uno munsi nabazaniye ese basha mbwego nabazaniye amagunira oya nabazaniye umuntu mugabo umuntu yambaye amagunira kode yakazi kaka vipi refresh bro umeze neza ndakomeye cyane ariko singwana eho gwana gute ubona ni bitugwanije n'ivyishi vy'ubukene ushaza kugwana nabande gahe kubera iki misi yose ukunda kurira uvuga ubukene Topazi je ndagowe uragowe na Topazi misi yose tukamurira ku makamera kugowe kwe ducisha ngo basi wifata negasha umaze kuririmba indirimbo nkitwa Venera nkabura n'umuntu umwe yomfasha na Venera ntarakurondera ziranose ntigeza ndondera ibaze siyoni biti agahinda kweye ekashasi byo kuvuga cyangwa mijya ndirimbo hari ibintu byo bavuze bitameze neza bituma bajye babosi batakurondera je n'ubusi natahura impamvu batakurondera jewe sinzi ikosa no bana ravuzemwo gusaba ariko barambwiye ati ikosora no hantu ng'abanyagihugu bo bambwira ati indirimbo imeze neza cyangwa te bosi ngakwa kunda ababosi ibintu babakina ugasanga nkawe wambaye amaguna ntibo kurondera na amagunira ega ni birashobora kuba bituma batakurondera amagunira irasinzi impamvu gashano no magunira ko avuga magunira avuga magunira ubona aya magunira nambaye bugera avuga ikirundi ubu n'ubukene tuvugisha uko Topazi ntibihagaye ko mwana wa mama ubu n'ubukene reka wa muhongore igunira rimwe ndazi ni senkesa aha ni cyatari oya tugiye mwizigunira hoho zirazimvye zitsimvye gutega mwana wa mama kandi izigunira yego abantu barazibona ko menga nigunira mugabe izigunira ntizibona ko zirazimvye kandi ziravuga ikirundi Topazi akanya nk'ubugira ubahigo kumwana nka Venera kubwiye ati Topazi ngo tuvuga ndagukeneye wo musabiye Venera Venera kino musaba kirahari no kuri Venera no kuri nubu Venera jeni nyimba nyumva je Venera ambwiye ati Topazi ngenda gufasha je Venera kihari kino musaba kuko je ambwiye ati vuga icyo ushaka abo musaba ka déplacement ko barisha abajene mwe imisi bagwaye oya je no tumanda mbwa ati Venera je ndago kandi ndashonje mugabo manzu rabe basi ntume nkura mu buryo bwo gupanga Hego kweli. Hoshe musaba kubakira etaje mu gisagara cawe Jombo. Asha, je vraiment mvuga ati mutama ndondera ahantu ho kuba. Je no kuri ndabe ko no va mu nzu zo gupanga. Venera afise inzu nyinshi kandi afise amageto menshi. Nkubu akubwiye ati ngo cuza rero homo. Uje mu bandi bana umva vyo ukunda wokwemera. Oya mugabo umva ko bidasa umva ko yewe yambaye ati vuga icyo ushaka numva yewe yambwiye ati ngubi wanje. Umubwiye ati wewe vuga icyo ikintu wewe no gufasha wewe Topazi. Je no shira mubwiye ati fasha homo.
aho uba gusa ahomba beto pazi ko shava ko gwaye umugera ico kintu kivuga kwiki abantu bavuga ngo gwaye umugera ko urabona kuno kurumva ndagowe ndashomereye ndonze ndega no ukuntu byo konda mugabo mukonda mugabo jewe na Yesu arimwe Yesu arimwe gute Yesu arimwe ko aravuga ati nyuma umuntu muvuga ati umenga ngo aronze mukarumenga ngo ayo mugera oya Yesu ngo ayo mugera mugabo jewe njambo y'Imana gwaye ingwara y'ubukene n'ijambo y'Imana buga agenda rigenda na ntumbona ko yego kweti abantu bavuga ngo ndagwaye umugera nta mugera ngwaye abambona ngo ngwaye kansera abambona ngo ndi mugupfa oya n'ubukene vraiment genda shomereye kwe nta ba boss vraiment none mu Burundi aba diaspora muri hehe nta ba boss bahari mufashe uyu muntu vraiment ntubona ko yarahisemwo yaremeye aravuga ati reka je kuba ko mbona ipantaro za suwasani za sebutani zigoye kuronka reka nishonesheje nishoneshereza amagunira sengese cyatanu kuvuga straight cyatanu kandi zisiriye ntipfi naheze murabona ko idafi heze n'ubukene ntibaze ngo gushaza buryo ubu n'ubukene iyi ni nzara ba diaspora nimuza n'imitahe mufashe uyu mwana beto parts mbe no kuba utaraduhindirimbo shasha nabwo nyene n'ubukene vraiment agenda Kenya cyane apana ati n'ubukene tupaze ndashomere ya mbere wayikoze gute wayikure habwa kuye hicungu sha ya video gira isohoka ijya ndirimbo ni sevenera nagiye mu biyede naracumukuye kwe nakoze ikiyede kubera abantu ba mbere barambwira ati topaze ngo urafise impano yo kuririmba ngo ni wakora tukatwereka ese ngo tuzogufasha nja mu kiyede ndakora udupanya twanje ndagurisha impene ndagurisha ngo ngira nko indirimba ngo ntazogera aho babona ko nshoboye bamfashe none n'ubu nta muntu n'umwe arigera amfashe kandi indirimba bavuga ngo imeze neza ngo ndiba mu amajambo meza banyumvira kwe cyane atari ngaha mu Burundi kwe ndabonye amagorwa agayemwe mu muziki aba diaspora ba boss muri he ko mutaza ngo mufashe uyu mwana vraiment muri he ko topazi nuko je nanje nkenye vraiment mwiyemese je no kuriye n'indirimbo nemwe kabisa kamungo nukuri no indirimbo ndayifise audio mugabo clip yananiye parange byo kwiyemera yakuraniye gukora je clip yananiye gukora kubera bisaba uburyo bisaba usubira muri cyakede none usubira ikibazo nazapanya yavuze ko azimaze naziriye wa muhongo gusa ubu ni niko ndarondera yo kurya shabira babaje cyane abambona nabo nambaye zigunira none gashaho umaze ko ni ipantaro bavuze ngo ipantaro ni 80000 nanje ahantu mpanze ndari aswasa ninazagura ipantaro ya 80000 nomado cyandi hikinzo mugabo jezi no gura ndazambaye nta ngorane nimwe ntaco reko duhe basi duhaga freestyle basi kujya ndirimbo yawe ya ntuze ya venera basi tume twigira kunako kazi kikawe ntako ndiko vyase ngo bazokubwira ngo uri kuronda uje ku mashiga uzurateka nta muri jendi yigera vyibuha inzira ija mwijuru irafunganye turindiriye umunsi w'imperuka aho umwami Yesu azoza twika natwe ku mafari twifunga ivyo naba pastor bazobivugishwa ba pasteri bacu naba bossi dufata amabisi bafata amakesi badusengera dukizwe dufise ifemba kandi wabo muhira huzuye isosi imisosi twari turi kumwe neza rero na One Topazi mwamwumvise ubukene buri mu kumwica na ubushize navuze ko agwaye sida mugabo mwumvise ko atasidagwaye nta kibazo na kimwe afise kiretse ikibazo c'ubukene aba diaspora ba boss muri hanze he na he muze mufashe impano no kwiturasavye none twinde gufuka Topazi bafukamire basi basabe vreba je naco nako nakoze utakoze bafukamire basi nijyanyuma bafukamire basi uvuga ati jewe ndabasavye vrema abantu je abantu no kuri wabona ati Topazi ya ndirimbo venera yoba yarayanditse neza yoba yayikoze neza je nta buryo mfise je nta buryo ndani mfise bware burya nyene abantu barambira mwiste ngo uri n'impano none yakora rizogufasha negashaka nari ku indirimbo tuvuga ndirimbo nayo kwimeze nabi indirimbo mu Rwanda baraposti nabona amapost abantu banyandika muri commentaire ngo rizogufasha ya kabiri nuba banyemereye ngenda nabishuze ngo urumva ngo je ndi ibintu vy'iwanje ngo vyinshi mbwa bakabandanye bavuga ngaha mu Burundi ngo nta mpano dufise negashagira muneko dufise impano twica amazosi twica amaboko dukora iki ko nakoze indirimbo venera indirimbo nise venera vraiment nka wewe ntiwayikunze dukora iki nimufashe impano arafukamye atakambye aba boss anafise imitahe muza n'ivyunguka mufashe uwo mwana arafise akaudio mugabo yabuze uburyo bwo gukora aka video je vraiment jewe umugambi nalifise n'undi abatuye nuwo kumbwira ngo muzomfasha no bikaba birangiye
hakundi akarusezera ikiganiro uzoba afise umutima mwiza uzoba yakozwe ko niki kiganiro dukoze ndazi zokurondera kandi ndazi bazokwibwiriza abantu beza mu Burundi baracahala abantu beza mu Burundi baracaye ndazi ntibarahera je ndazi ko bazokurondera wine topazi kuri Jafari TV hari abamesha hakurikiye iyi Jafari TV kwikiga n'abamesha kandi n'abantu bafise umutima w'ubumuntu ndazi ko wine topazi bazomufasha reka rero dusezere ko turi kuri Jafari TV turi kumwe na wine topazi ciao ciao